gutora ako kantu ntugire ubwoba. Kariko kajya papiyo, kariko kajya ikinyugunyugu. No kuvuga iyi ni kameleyo femelle. Kameleyo y'ingore. Banza muhore. Kameleyo y'ingore urabona yuko iri kiramira imira ikinyugunyugu. Kandi nkiye ni foto nziza cyane kubona iri kimira ikinyugunyugu. Nanje ni rya mbere mbonye kameleyo iriko irajya ikinyugunyugu. Ubu ni ubwoko bwa berepisi Mutama. Ako kantu utoye na kaki. Iya ni ikivuvu, uruvu. Mbo uru n'uruvu nukuvuga n'uruvu rw'ingore kubera urabona nta mahembe rufise. Burya umugabo nawe afise amahembe. Hariho abantu batinya uruvu rwose cyane. Nk'ubu kubera iki udatinya uruvu? Nukubera narazoroye nyinshi cyane. Hariho izo ngaha mu Burundi, hariho utwo twita udusumeno, akanako ni na kagore. Mumenya gute ko ari urugore? Des bovets. Comment avez-vous commencé cet élevage? Bon, en cet élevage, j'ai commencé par une vache et ainsi de suite j'ai monté jusqu'à 2 vaches, 3 vaches, 5 vaches. Comme vous voyez, il y a cette vache qui est là. Donc ça nous donne du fumier, ça nous donne de quoi manger, ça nous donne des bonnes végétations, ça nous donne des bananes, ça nous donne de la fertilité, ça nous donne des végétations, etc. Comme vous le voyez, il y a des avocats, il y a des haricots, il y a des courgettes, il y a des avocats, il y a des haricots, il y a des pommes de terre, il y a des comme vous le voyez. Donc vraiment ici c'est un bon champ des exemplaires. Kandi urashobora kuraba amenyo yako ni nk'umusumeno. None hano ngo ushobora gupfa. Oya nta rupfu. Bazi ukuntu rufata. Wasamika kubera amenyo yayo ni nk'umusumeno. Kandi rufise ururimi rurerure ku buryo iyo rushaka kurya ikintu rutuma ururimi hanyuma rugaca rukwega ca kintu. Ururimi rureho. Urarubona yaruzinze ariko urashobora kuduga kuri santimetero 10 canke 15. Sawa. Kandi urashobora kuraba amenyo yako nta mpera diedone. Hanyuma nkaba ndi umworozi w'ibitungwa w'inka. Hanyuma ndi ku musozi wa Busimba, zone Bugarama mu ntara ya Muramvya. Nuko yego turabona ko uri umworozi ateye imbere. Yego wabitanguye ryari byageze? Haraheze imyaka 20 ndabikoreramwe kubera kera nahora nkorana n'umuzungu mu gihe nyamuzungu yagiye kubera norora inzoka n'ibinyamaswa n'ibikere n'ihuku. Mbonye bigiye guhera nico gituma naciye ngaruka mu gihugu iwacu kugira norore kugira bifashe igihugu
bifashe abavukanyi bifashe n'isi yacu kugira ironke akanovera. Mbega Mutama ico gihe mwe n'uwo muzungu mwabikorera he? Ibyo bintu inzoka ibikere byamiravyo n'amafuku twabikorera muri Rohero hajya hahoze perezidanse ya kera muri Rohero de hajya kuri Stade Prince Louis rwa Gasore niho twabikorera. Hanyuma duheje kubikora tugaca tubirungika mu Bufaransa tukabirungika muri Bangkok kugira bagire ibintu by'ivyigwa bagire science kugira barabe ibifise ubumara n'ibidafise ubumara canke inzoka ziri inoffensive zitajyana canke inzoka zijyana kugira bagire ivyigwa mu bihugu byo hanze. Yego urakoze ibyo korora ibikoko bitandukanye biraheze umuzungu arasubiye iwabo uragarutse ngaha iwawe cyane turabona uri kurorora inka umworozi wa kijambere koko biragaragara. Wotubwira muri make ukuntu bigenza mu korora zino nka zawe? Je ukungene ndabigenza izi nka zanje mu gitondo ndafise abakozi batanu dukorana bahira ibyatsi tukongera tukavoma n'amazi yo kuziha kugera saa sita duca tubaza tugafungura hanyuma saa 8 tugasubirayo tukabandanya akazi ku buryo zironka ibyo zirirwa zirajya n'ibyo zirara zirajya. Ngira ngo mwabonye yuko hariyo n'itara kugira ntiziryame kugira zigume zijya hanyuma zivyibuhe zongere zitange Yego tukiri ngaho nyene mbega none ziguma zijya umwanya wose ntizishobora kuruhuka? Mu gihe zitariko ziruza iravyuka ikongera ikarya igene iyiri kiruza ica yongera ikaruhuka kubera ibiri kiruza. Yego kugira ngo umuntu agere ku rugero rwo kugira ku nka 6, 7, 8 azitunge zivyibuhe biraca umwanya. Mbega mwebwe mwatanguje inka zingahe ubu byifashe gute? Jewe natanguje inka imwe hanyuma ndaduga kuri 2 hama ndaduga kuri 3 hama ndaduga kuri 4 hama ndaduga kuri 5 gushika kuri izi nka 7 mubona ziri ngaha kubera jewe ndazi kantite y'ibyatsi zijya n'amazi zinywa kugira ngo ntizisonze kugira ngo ntizimererwe nabi. N'nomero z'aba veterineri zose ndazifise n'igikoroye na gatoya nca nikora ku ba veterineri dukorana bakamfasha. Iyo wumva ubayeho nk'umworozi wewe wiyumva gute? Jewe mbayeho nk'umworozi birangyohera cyane birangyohera nkabona ndanezerewe nabo tubana nkabona n'amahoro n'imirima nkabona iratotahaye. Niyo umuntu yongereje kajya kangera kafomi ku mwavu wacu n'amahoro kubera igihugu cacu n'imitumba yacu yose iguma itotahaye nkaryoherwa nkumva amahoro nkumva iterambere. Yego turabona wewe urafise inka zishika kuri 7 kandi nziza murabo twabonye ari amashuri gusa. Nico wotubwira kubera iki wewe uhitamwo korora amashuri? Igituma norora amashuri inyana narazigejeje zarabyaye cyane ntizabyaye ntizakujije nico gituma nabanje kubyihoza kugira ngiri icigwa dufatarije n'aba veterineri kugira ndabe ukungene noshobora korora izi no bandanya norora izibyara kugira ngo naho nyene tugwiza kuko hagati y'ico kibazo nyene hariho abandi bama baza kwimisha ngaha mbo nko ku mezi 2 haba haciye nk'inka zirenga 15 ziza kwimisha hanyuma iyo semi ibwiragira mu bene gihugu abene gihugu nabo nyene bakaronka inka atangorane no kuvuga uwuzanye inka yo bafise amahera atayafise arimisha hama akazorondera akazana nico ciza cyo ngaho. Yego turumva yuko ubworozi bwawe uri kurakora bufitiye akamaro abantu bo mu kibano. Yego turi mu gihe igihugu cyacu kivuga imbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka 2060 nk'umwe n'igihugu yakoranye n'abazungu borora bitandukanye no musitone uri kurabyorora ngaha urabona neza yuko iyo mbona kazoza ishoboka? Jewe imbona kazoza ndayibona kuko naho noba ndi ngaha ku mutumba no kuvuga na jewe ndafise amazu arenga 3 ibugarama ariko nico gituma nashimye kuguma ngaha ku mutumba kugira manze nteze imbere ku mutumba nayo ubundi bwo ngiye hariya muri centre ibitungwa byanje nako byoshobora kuronka ibyatsi bijya mugabo ndi ngaha mu mutumba ndi mu matiribisa ko nateye no mu mibingo nateye ndashobora kubona yuko ugwaruka abagabo abagore abana atakwashi yoshobora kubaja.
ni byiza cyane uri umunyamwete kandi umunyamwete baramurabirako nakahe kamubutera abantu baguma bacika intege igihe baba bari mu iterambere cyangwa bakabona igihe abandi bariko barabahimiriza bati mukore babona yuko bidashoboka. Jewe icyo notera intege abantu aba bavukanyi aba bene data dusangiye iki gihugu ciza cy'u Burundi kirimo amazi kirimo oxygene no babwira yuko batokwirirwa bariruka kure bavuga ngo bagiye muri Uganda kurondera y'amafaranga ngo bagiye kurondera ubuzima kandi ubuzima buri ngaha imbere yacu ubuzima buri muri izi nka nyene ubuzima buri muri ibi byatsi nyene umwavu dutabiza kugira turonke ubwoko bw'indya bwose dukeneye ibiharage ibitoki amavuka amateke ibiyoti amatunda imboga z'ubwoko bwose zivura kandi zidufasha byose tukabikorera gaha tutiriwe turaja kure kuko iki ni igihugu c'amata n'ubuki harimo ibintu byinshi abantu benshi basiga ngaha bakabita ngaha bakaja kubirondera kure kandi ari igihugu c'iterambere kandi ari igihugu kirimo ibintu byose dukenera. Yego urakoze cyane. Reka rero tusimbize ku kintu nyamukuru cyatuzanye mwatubwiye ko mwabaye aborozi bakorana n'abazungu. Mbega neza uno munsi tubona uri kurorora inka. Ubundi buhinga wewe ushobora kuba ufise nka Diodone n'ubuhe? Jewe ubuhinga mfise narashoboye kuba ndi umu herpetologue yorora ibitungwa byo mu ishamba inzoka imbeba inzoka z'ubwoko butandukanye isato imbuvyi kimwe twita cobra karashere kimwe twita cobra kome kimwe twita vipere digabo vipere eritante zivyara n'izitamagi ivyo byose ndabizi. Tukiri ngaho uzura tubwira imwe ikitandukaniyeho n'iyindi kuko kuvuga umuntu azi ibintu nk'ibyo abantu barashobora kumukenera. Yego nukuvuga nk'inzoka y'igifatambeba ni ya nzoka kenshi usanga yiryamaniye n'abana nukuvuga iyo nzoka ni inoffensive nta bumara ifise. Nukuvuga naho yo gukomora nta ngorane ugira kuko nta bumara ufise. Nukuvuga inzoka y'imbarabara nayo nimba naho wowe uri umumenyesha amakuru nk'uko duhagararanye usanga yakuduzemo yikenereye agatutu uko nyene yitwa imbarabara no mu gifaransa ni serparuti iminsi yose yama yitwa uko no muri no scientifique yama yitwa uko hagaca haba inzoka izo ni inzoka rero zitamagi haca haba inzoka yitwa igihigwa n'igihoma nukuvuga yoyo ibifise amagi munda iryo rigiye kumeneka haca havuka abana nukuvuga iyo izo ziratandukanye n'izindi nzoka zitamagi nukuvuga rero ukomowe nako niyo nzoka y'igihigwe canke impiri nukuvuga uraruhereye kuko ako kana kaba gafise ubumara 100% kubera kataba karakomora ibintu ngo ubwo bumara bugende busanzara. Mbego hariho inzoka nyene kandi ifise ubumara nka sida nibwo yokurya yitwa n'inzoka yitwa serpariane mu gifaransa ni inzoka bita ni inzoka imeze nk'incagwatsi mugabo ikaba ari inzoka igisenyankwe kikuriye naho bogupima muri microscope bwabumara burongera bukagwira ugateba ugapfa kubera no bumara bugoye no bumara mu gifaransa bita venin compliqué. Yego mbega izo zose iyo byariye nk'umuntu nka mwebwe mu mwarazitunze mu bimenya gute murabishobora kumenya mutabibwiye canke bashobora kubabwira? Nukuvuga hariho nk'inzoka yitwa buhoma ifise amenyo ari imbere nukuvuga maze kuyifata jewe nkayibona nkayasamika ngasanga y'amenyo yarahongotse camenya ati iyi nzoka yaramaze gukomora ikintu nuko tubimenya. Mbega nk'aborozi baba baroroye inzoka n'ibikoko bitandukanye iyo bishize inzoka ikarya umuntu mwebwe muba muzi kugombora umuntu canke bigenda gute? Nukuvuga inzoka iriye umuntu ico dukora imbere yo kumushikana kwa muganga ucumushirako kakabuye ngombozi bita pile noire kugira kagumize ubumara aho bwari bugeze ntibubandanye bugenda mu mitsi canke ngo bushikire umutima hanyuma umuntu akamujana kwa muganga kugira bamufashe. Yego none ubundi buhinga uzi kubijanye n'ubwo bworozi bw'inzoka nk'ubu gukenera n'ubuhe? Jewe ubuhinga nzi n'ukubera ndazizi ubwoko ndazizi aho ziba
ndazizi izifise ubumara n'izitagira ubumara, ivyo byose bica bimfasha kuko n'umugenzi ampamagaye ati nabonye inzoka canke yandiriye umuntu, nimba yoba yayikubise ndashobora kumubwira ati iyi uwo muntu wawe ntacapa. Nubwo n'ubuhinga bwiza cyane. Gutora ako kantu ntugire ubwoba. Kariko kajya papiyo, kariko kajya ikinyugunyugu. No kuvuga iyi ni kamereyo femere. Kamereyo y'ingore. Banza muhore. Kamereyo y'ingore urabona yuko iri kiramira imira ikinyugunyugu. Kandi nkiye ni foto nziza cyane kubona iri kimira ikinyugunyugu. Nanje ni ryambere mbonye kamereyo iriko irajya ikinyugunyugu. Ubu ni ubwoko bwa berepisi. Mutama. Ako kantu utoye nakaki. Iya ni ikivuvu, uruvu. Mbo uru n'uruvu nukuvuga n'uruvu rw'ingore kubera urabona nta mahembe rufise. Burya umugabo nawe afise amahembe. Hariho abantu batinya uruvu bose cyane. Nk'ubu kubera iki udatinya uruvu? Nukubera narazoroye nyinshi cyane. Hariho izo ngaha mu Burundi, hariho utwo twita udusumeno, akanako ni nakagore. Mumenya gute ko ari urugore? Iyo rudafise amahembe tuca tubona yuko ari urugore. Iyo rufise amahembe naho duca tumenya ko ari urugabo. Ni nka kujya kw'inzoka ushobora kubona umurizo wayo, ubonye umurizo muremure ucumenya yuko ari ngabo, ubonye ifise umurizo mugufiya ucumenya ko ari ingore. None uruvo ntirujyana naho go kurya nta bumara rufise. Kwavuga ngo uruvo rugukomoye ngo nta hantu nahamuvuri. Nababesha nibahumure, uruvo ni igikoko ciza cyane cihindura. Aho kigeze hose gica gisa naho hantu. Yego. Urabona ko batubwira yuko uruvo nk'uko cyamaze gusana nuko kuboko kwanje. Kubo mukanya ruza gusana ha hose kugira ngo guyiyoberanye. Yego ntiruntarukire ko hose ruratondera rukagenda aho rushaka hose kubera ruba rubona yuko umenga ni ku giti uriko ruratembeye. Twazwe kwiruka kubera ko natwe twasanzwe dutinya uruvo. Batubwira mbega uruvo rubayeho gute kubera irubyara gute ko batubwira ngo rurasambuka nibyo? Nukuvuga uruvo ruba rufise amagi hanyuma iyo ayo magi agiye kuvuka ruca rusambuka, ubwana bugaca butangura gutembera. Naruraheza rukabandanya rubaho canke ruba rupfuye? Kubaho ruca ruhwera. Rumara umwanya ungana gute kw'isi none uruvu? Rumara umwanya hafi nk'umwaka wonyene kugira rutangure kuvyara. Yego. Urakotse. Mutama. Sabwe. Mwarakoranye n'abazungu. Kandi abazungu bava mu bihugu vya Buraya, muri Amerika, kanahandi kw'isi. Kure hashoboka. Baraza bakaraba ukuntu ibikoko byo ngaha mu Burundi bibayeho. Mwe mwagiwe amahigwe. Nk'iyo muraba rero ibintu bijanye n'ibikoko bitandukanye, gukinga ibidukikije, mubona vyogirira akamaro akahe igihugu ku buryo duja twiyumvira tuti mbega kubera ko umuzungu ashobora kuva iyava akaza kuraba ibikoko byini wacu. Mbo nukuvuga hagati y'ibidukikije daboro ni twebwe abantu hamwe n'ibikoko hamwe n'ibiti. Nukuvuga rero umuzungu arinze aza akava iwabo abaje ku kazi, abaje ku gikorwa. Jewe nca nibaza ati yazanywe n'iki, ashaka iki, abaje ku kazi kandi abaje kurondera inyungu ziwe muri iki gihugu, agasanga turafise ibikoko, tugasanga turafise ibiti, agasanga abantu bari ngaho, hanyuma akiga ibyigwa byiwe, yaheza ibyigwa byiwe, ahejejereze realization yiwe agaca yigira. Nanje nca nibaza ati none tweho abarundi twoba tujayo kugira natwe tugira ibyo byigwa by'inzuki cankwe ibyigwa byo kurimisha impinyo za kijambere canke ibintu byo kugira gerefaje y'amavoka. Ibyo byose nanje ndavyibaza. Ego ibikoko ni imwe mwitunga igihugu gishobora kugira kikanarata. Mbega iyo uraba abagwiza tunga
boshira imitahe yabyo mu byo kugwiza bino bitungwa bito bito canke ibikoko hamwe mbere abarundi bakareka gutinya bakegera ivyo bintu nyene bikabazanira nk'amafaranga agaciro. Mbo duhereye nko ku nzuki urabona nk'ikiro cy'ubuki bw'inzuki kigugwa ibihumbi 18. Burya ngira ngo nta kindi kintu dufise mu Burundi coba kigugwa ibihumbi 18 uravye nk'icyayi canka kawa, ngira ngo ayo mafaranga ntaraboneka. Nukuvuga n'igiciro kiri hejuru cyane, kiri prizereve ku bindi bidandazwa byo mu Burundi. Novuga ati abantu bafise amafaranga ntibatinye ngo tworora inzuki, abantu bafise amafaranga ntibatinye ngo tugire ibi bintu byo kugira amavoka ya kijambere. Novuga aba bantu bafise imitahe ntibatinye kuzana ngo tworora inzuki canke ngo dutere amavoka, kuko bifitiye akamaro igihugu kandi biri ni nyungu nyinshi, kuko turagira ibintu byo kunegirija tukanegirija ubuzima, kandi ibi bintu Imana yari yabiduhaye ngo bidufashe twese kandi byongere biteze imbere igihugu cyacu. Tumaze gutera imbere muri ibyo bintu byose, n'abanyaburaya canke muri Amerika bose bazoza baturabira ko igihugu cyacu twakitejeje imbere, twakigize neza, gisharije, gifise ikintu bitara verdire ibonekana neza mu makungu. Yego, uno munsi turabona we twakubonye ufashe uruvu. Yego, ni ikintu abarundi bamwe batinya, mugabo wewe watinyutse. Mbere kubera iki wewe watinyutse? Nukuvuga jewe imvo narazoroye cyane kugera naho ndazishora mu makungu kugira bagira ivyigwa, kubera imvo ndazizi cyane, ndazizi cyo kimwe n'inzoka, ndazizi cyo kimwe n'ibinyamasyo byo hanze, bimwe bita ibinyamasyo biba ku mutumba n'ibinyamasyo biba mu ruzi. Byose burya ikinyamasyo cyo mu ruzi kimeze nk'ifi, kuko n'uwari we wese naho nyene nshaka kumenya. None nk'ubu nk'umuntu w'umugwizatunga ubu yipfuje korora ubwo bukoko bwose abantu batinya, bakagira icyo bitamize. Yego, ivyo byomuha kuronka amafaranga. Ubona abarundi bo kubahuka kuza barabikora byozana amahera. Amafaranga birayazana kuko harimwo n'ibyo dushobora kwifungurira twebwe nyene. Tuvuze nk'akarorero nk'inzoka yitwa isato, ya nzoka bita pito ya kubera hariho pito eretikire na pito disabe. Aha mu Burundi hari pito disabe, nukuvuga iyo ni inzoka iribwa cyane, imeze nk'iyifi n'umuntu ashobora gufungura. Hamwe n'ikinyamasyo cyo ku mutumba, ibinyamasyo byo muri Tanzania nabyo nyene biraribwa, nibi binyamasyo byo mu mazi nabyo nyene biraribwa nk'ifi. Abantu benshi barabifungura, ariko kubera twebwe abantu tutaba dusanzwe tubimenyereye, tutazi espèce, tutazi iyo nyama, nico gituma kenshi tugira ubwoba, dutinya gushiramo batinya gushiramo imitahe. Yego, none kubera batari basanzwe bazi akamaro. Yego, none isato wewe nk'ubisato ntwitinya? Jewe isato ndayibonye ni igikoko nkunda cyane gose, kanatsinda ndakibonye ni igikoko n'ukuri ugishikanye iburaya kigugwa amafaranga menshi cyane, kuko kanatsinda n'umwami w'inzoka. None ntiyo gukanga? Mbo inzoka bijya bavuga ngo irakanga, ku busanzwe bijya bita rujole ngo umuntu yakanzwe, so kuvuga ko aba yakanzwe nibiba byazananye mu mubiri wiwe. Na inzoka yitwa isato nta n'umunsi warimwe ikangana, ni nyama ahubwo dushobora gufungura, tugafungurira n'imiryango. Kujyana ho ntijyana gusa iravunana imbavu mu gihe ari niniya, mu gihe tugiye nko muri za nzoka zo muri Amazone bita anakonda, zimwe muhora mukunda kubona mu ifilimi, zijya nizo zivuna imbavu abantu zikabakonyagura. Yego. Urakoze muto. Yego. Bigenda gute kugira ngo isato ishobore tukumva yuko yamize umuntu? Mbo isato yumvise yuko hari igikakaje, ikabona icyo bita vision y'ikintu canke observation de quelque chose kiri hampande yayo, yizinga ikagifata ikataka, hanyuma ikakimira, kuko mukumira inzoka yose burya ihera ku mutwe, kugira ca kintu ibikiramira naco ntigihave kiyigirira nabi. Ihera ku mutwe ikabanza ikaraba yuko ca kintu capfuye, hanyuma igaheza ikakimira. Nane wowe isato wewe niho habaye uwo mugabo yitwa Nasoro wo mu Rwanda, inzoka yaramumize iramujana mu mwobo,
hanyuma yahavuye adutelefona turi kumwe n'umuzungu twaragiye kumukurayo mu nyuma yahwereye yishwe n'ubusaza bwiwe. None byagenze gute kugira bagutore wewe? Ni kubera bari basanzwe bazi yuko ndi umupeterologe wo mu Burundi, nakoreye muri Mizebiva, nakoranye na Patrice Faye, kubera bari basanzwe bazi yuko nahora nja gutora y'incira za nzoka zivumana, zimwe zifise ubumara ikuvumye ucuhuma. Nico gituma bampamagaye kubera bari basanzwe bazi yuko nahora nja kubitora. Mbega izo nzoka z'injira zo zirabaho ngamu? No kuvuga n'inzoka y'imvuvyi ihagaze ikakuraba mu maso kubera ikibona iyi mbone y'ijisho, kuko iyi mbone y'ijisho imeze nk'itara ririko riraka. Urabona iri tara rya electricité canke panneau solaire ririko riraka, inzoka ibibona hanyuma ikavuma. Mu gihe ikuvumye ukaca umara nk'isaha utiyoze canke nguje muri douche canke nguje muri mubarazi wirigweyo ucucika impumyi. Jewe yarigeze kumvuma kubera iyo sato nyene yari yatowe n'uwo mugabo, iyo mvubyi yari yatowe n'uwo mugabo yigeze kujanwa n'isato mu kuzimu, hanyuma umuzungu ayizanye kandi ni nayo yanamwishe, hanyuma iratobora isanduku nsanga yagiye hejuru ikiramvuma. Umuzungu yaciye ambwira ati genda wirigwe muri douche wirigwe uraraba amazi yirigwa arakorokerayo. Nico gituma umbona ngaha ntari impumye, naye handi iyo ntabigira mba naracitse impumye. Urumva rero ko hari inzoka zikaze? Yego. Nk'imvubi yinjira. Iyo abantu boyirinda. Nta n'ubundi buryo bwo kwirinda iyo ncira. Iyo ncira ni ukuvuga wabonye yuko uri kurazigendamwo uca wambara amarori, nimba iciriye icire ku marori kugira ijisho ry'umuntu. Naho ubundi naho ibiri kugema hajye nyene irahagarara ku buryo ihagarara ku metero hama ikagucirako kugira ngo